Tamani siku moja nikune, tamani nikae meza moja nawe, tamani niingie humo Yerusalemu mpya. Na neema na bidii wa kale, na neno ni Musa na Eliya. Tamani niwaone Wakristo wengine walitangulia huko kutangaza makuu yako, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Oh, nitaimba sifa zako na kutangaza makuu yako, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nitaimba, kusema kutegemea wewe ni kama mlima wa Sayuni usiotikisika, milele unasimama imara. Na lako ni taa ya miguu yangu, Bwana wewe ni mwanga maisha yangu. Nipe na neema nipate kuiona mji mtarajiwa wa Yerusalemu. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova Jireh, wewe ni msaada wa karibu, Mungu usiyeshindwa. Nitaimba sifa zako na kutangaza makuu yako, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Oh, nitaimba sifa zako na kutangaza makuu. Kuganira kuboneshereze ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda nimurora n'umukama bavugana beza b'Imana gake mwese nta n'umwe ayobewe tugarage mu ngoro y'Imana. Tuje twerekeza umukozi wacu Bruno waba tutazira memba ku rugendo rwe rwa nyuma ngaha ku isi. Ibyo tukabigira rugamera tubanje kwitura Imana yatugabiye, dushimira Imana ashoboye kuduha umwiza memba tukabana, dushimira Imana ku byiza ashoboye gukora ibicishije kuri memba. Uyu munsi rero tuje tumwerekeza gusa, tuje kandi gusabira tongera kuremesha umuryango wiwe. Wewe ni Mungu
mukama urazi nyine gupfa kubabaza ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima. Nuhe umuvukanyi intsinzi yawe natwe uturemeshe twumvire mukama. Mukama Yesu Kristo wazutse umaze gatatu mu kuzimu, twese abakwemera tuzi ko bahambwe bahora abawe ubazura nk'uko wizuye. Kwa hiyo wizuka n'ubuzima, akira umuvukanyi Bruno umurosa agahimbare k'abakubona amaso mu yandi. Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mwiranda ubo no mu myaka yose. Kuntu mwitanze mugaheba ibikorwa byanyu mukaza kudushigikira, turashimye cyane kubw'umuryango uhereye mu cyumva inkuru y'umubabaro. Abenshi baradushitse ko aho yari ko arasezera irya nyuma ntiyavuga, mugabo akenge kagarutse yarahindukira akaraba abantu. Umubabaro n'umunezero ukazubona amasozi arasesetse, bisigura ko yari ko araraba inshuti n'abagenzi bagendanye, abo bakoranye mu bushikiranganji bw'akaranga muri ministère de la jeunesse, abo bafatanije mu gutegura indirimbo. Mana data mushobora byose, nyakubahwa ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, banyakubahwa amaserukiye izindi nzego zitandukanye, nshuti namwe bakunzi mwagendanye n'umurisi mutama wacu, na cyane cyane mwebwe banyamuziki mwakoranye byinshi, namwe bajyango n'ababanyi muri hano, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Sinoja ngaho ngo mvuge amajambo menshi kuko usanga ndatanguye kurira, ndatanguye kurira. Mugabo dukwiye gutahura no kwihangana, ko ntushobora kwihangana utatahura. Utahure ko mutama yagiye, tongere tuyanganye, nitwabigira ivyo tuba dufise urukundo. Sinovuga amajambo menshi wese, mwana patiri yabivuze mu misa, mutama yararanzwe n'urukundo vya kimo gusa no basaba burazo tuba hafi. Kuba hafi, donc kutuba hafi si kuvuga ngo amahera iki, urashobora kuyicisha ngo kwa ndi mahora mubigira mutama kiri muzima muzoba mukoze. Nkabandagije aho nyene murakoze. Kuri w'igihugu, nyakubahwa umuhanuzi mukuru mu biro bya nyiricyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwaje muserukira ubushikiranganji bw'imico n'akaranga, banyakubahwa mugize inzego zitandukanye z'igihugu, abaririmbyi, abamenyesha amakuru n'abandi bose inshuti mwaje kugira ngo bifatikanye natwe uno munsi udasanzwe, aho turiko turaherekeza inshuti, umubyeyi, umugenzi Bruno Simbavimbere. Memba tuzomwibuka ku majambo yashikiriza na cyane cyane mwishirahamwe ryacu rya Amical des Musiciens du Burundi, aho yamashira imbere ibikorwa yavuga ati umwanya w'amajambo waraheze, reka dushire ibikorwa bwa mbere na mbere, ndetse akanabikurikiza. Murazi neza yuko umuziki ufise igikorwa ntangere na cyane mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu. Ivyo rero memba yarabigendera kuko yaratunganya yaba ama festival canke ibindi biteramo bijanye no gutsimbataza amahoro. Rero tubuze umugabo yatuje imbere muri byinshi na cyane kugira ngo ashobore gukomeza amahoro n'umutekano bicishije mu mwuga wo kuririmba. Rero turasavye abaririmbyi na cyane yuko bogendera iragi yabasigaranye muri kino gihe, babandanye bafatana mu nda nk'uko memba ya guma abibasaba.
turazi neza yuko abaririmbyi bafise umwuga mwiza ariko nabo nyine bakaba bafise utuntu twinshi tutagenda tubahuza. Memba rero yaseruka igihe cyose nk'umugabo kugira ngo utu twose aturangize. Rero turazi neza yuko tuze memba, ariko memba aracyari kumwe natwe kuko impanuro ziwe tuzobandanya tuzigendera. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu banyakubahwa mwese ku cubahiro ciwe, bagenzi, inshuti, banywanyi ba Amicale des Musiciens du Burundi, sinovuga menshi, ndazi ko ari benshi bagendanye na memba kumbure bamuzi kurusha uko twagendanye. Muga ndavuga duke nirinze gusubira mu ivyo abandi bavuze n'uguhayagiza memba. Brunos Ndavibere alias memba. Memba ni icongereza, ni ukuvuga membre biva umunywanyi. Ni nagatazirano kerekana ko memba yamye akunda kunywana n'abantu benshi no kunywanisha abantu benshi. Mwavyumvise mu majambo yagiye avugwa aho yaciye hose, cyane cyane nk'ima 1993 ivyo yakoze byari bikora inka, sindinda kubisubiramo. Memba yatanguye kwerekana ubukerebutsi bwiwe akiri muto. Bamwe bameze bavuga amazina ngaha baramuzi ingene yabaye diridiri. Kera biza diridiri n'aho twita pionnier kera, yari umuntu akerebutse rwose kandi yafasha abandi. Hanyuma kubera ko yavukiye mu muji, hari utuntu twinshi yakunda kuvuga kugira ngo atwibutse ibintu bimwe. Natamani siku moja nikune, tamani nikae meza moja nawe, tamani niingie huko Yerusalemu mpya. Dunia manabii wa kale, dunia ni Musa na Eliya, tamani niwaone Wakristo wengine wamenitangulia huko. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova Jireh, wewe ni msaada wa karibu, Mungu usiyeshindwa. Nitaimba sifa zako na kutangaza makuu yako, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nitaimba sifa zako na kutangaza makuu yako, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nitaimba usema kutegemea wewe ni kama mlima wa Sayuni usiotikisika, milele unasimama imara. Na lako ni taa ya miguu yangu, Bwana wewe ni mwanga maisha yangu.
ibiganiro bica kuri DJ Fanny 257 mweje kuraba ibirori aho twari duherekeje mugenzi wacu twabuze tutanka beshi muramuzi ni Bruno Simbavimbere président wa association des artistes ou des musiciens burundais. Tukaba turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bihanganye nga mu Burundi uyo beshi muramuzi yitwa Vianney nuko amasabo. Reka tumuhe n'umwanya atubwire mu majambo abiri yonyene ukungene yaramuzi Bruno Simbavimbere. Bite Vianney? Ni sawa cyane DJ Fanny. Tubwira amajambo abiri abako baradukurikirana ukungene wari umuzi nyakwigendera. Urakoze cyane abariko baradukurikirana canka abariko baraturaba mbanze ndabaramutse hama ndabahoza kumbura ushobora gusanga harimo abaririmbyi canka abagenzi canka abakunzi ba Bruno Simbavimbere batazira memba. Jewe memba ico ndamuziko ndaziko yari umuntu w'intwari kuko yarigeze kumfasha ibintu bikomeye cyane mu kwezi kwa 12 guheze 2018 igihe nategura igiteramo twavuze tuti ata munyamahanga birashoboka yarakoze arashiramwe inguvu nyinshi cyane novuga nti yari umuntu icambere yari umuntu yumva ningoga atahura ko ari kumva no gutahura hari umuntu yari umuntu yumva ningoga kandi atahura umuntu no kuvuga iyo umuhaye iciyumviro yaciga ningoga kandi akaguhinyisha uvyihuta bivuga yuko yari umuntu kirumara kabisa kuko je ndibuka muri Peace and Love tumuhaye iciyumviro c'igiteramo yarihuse cyane kutuzanira abakinyi ba Ninde arihuta cyane kubatwereka kugira ngo tuvugane nabo no kuvuga Uburundi canke abaririmbyi canke abandi bantu bose bari bamuzi turabuze kabisa kandi tubuze umuntu wingira akamaro no vuga mu yandi majambo intore ntiramba kuko memba kubw'abantu canke kubw'iwanje ntihari bwagere kwagenda ariko ishaka ry'Imana nayo Imana niyo nkuru turabizi kandi novuga ko Imana ni isumba vyose yamutwaye izico ico ikoze nibaza ko izoduha n'inguvu zindi zo gukora. Icyo wobwira abaririmbyi bagenzi bawe mukurikije iragiye abasigiye. Urakoze cyane hari jambo mu minsi heze yahora akunda kuvuga kandi naje yararimbwiye umunsi dutegura concert yavuze ati umwanya w'amajambo waheze dukora akazi donc ibikorwa bari byo bivuga ico civugo nuko yashoboye kugiserura ariko muri Peace and Love nico civugo dufise tuvuga tuti ntituvuge cyane ariko akazi kacu abariko kaza kuvuga donc kavuga ico ari cyo Peace and Love iryo jambo rero memba yasize no rifatira ko akarorero ngo mbwire abaririmbyi bose ivyo dukora vyose ivyo turimo vyose canke uko tubayeho imibereho yose iratandukanye y'umuntu ariko nosaba abaririmbyi nti yasize arivumere yaragiye nahagiye aracari kumwe natwe mu mitima kuko aracafise ijambo rikomeye yadusigiye kandi nibaza ko twese ryo tubera akarorero babaririmbyi rero no babwira nti dukore ijambo dukoresha ijambo yatubwiye abari ryo dusigarana kandi rigume ku mutima ijambo rivuga riti umwanya w'amajambo waheze reka dukora ibikorwa basi. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Kumwe n'undi muririmbyi kazi Burundi ni sawa? Yego n'amahoro. Kuri bajye batakumenyereye. Ni Bernice de Belle irumva Bernice. Bernice afise akajwi kagororotse cyane ndetse ari no mu higanwa rya Isanganiro Award. Yego cyane ku ndirimbo Iwacu. Yego. Bernice amajambo abiri utazokwibagirirwa kuri memba. Ijambo rya mbere nuko yavuga ati naho uyu muziki w'u Burundi harimo ubukene mwihangane bigiye kugenda neza. Ica kabiri nuko yavuga ati umwanya w'amajambo urarangiye tuje kubikorwa. Nigiki wobwira abaririmbyi kazi cyangwa abaririmbyi bagenzawe muri rusangi kugira bashobore kugendera kwiragi uyo barasize? Cyo nababwira ni bihangane hanyuma bamenye ko atari imfuvyi basubire ku gikorwa kandi kugira ngo tubandanye dushira mu ngiro iryo jambo yadusigiye. Murakoze cyane nawe urakoze Fanny. Nabandanye ndabamenyesha tubana tuganira nabo mu baririmbyi bakatubwira mu buzima bwaranze nyakwigendera Bruno Simbavimbere alias Memba turi kumwe n'inararubonye novuga ati umuririmbyi amaze imyaka myinshi cyane muri no muziki no babisha ko yaririmbye kuva tukiri bato twebwe n'ubu kandi tukaba tukuma dusaze tumubona nawe suwundi yitwa Romeo beshi baramuzi muri Etoile du Centre umugwi wahoze ufise amateka cyane nga mu Burundi. Ni sawa Romeo? Ni sawa Fanny. Pole sana. Bana tushapoa kabisa. Mu majambo make ushoboye kutubwira Bruno Simbavimbere ibyo umuzi ko utazomwibagirirwako? Memba yari umuntu yitanga cyane gose ibihe byose kandi yari umuntu afise urukundo rudasanzwe
umuntu ashavura gake gashoboka, umuntu yihanganira byose, yari umuntu adasanzwe muri make, yari umuntu nzokwama nibuka yuko Memba ari mu bantu bagwaniye droit d'auteur cyane ku muziki w'u Burundi, ari mu bantu bashoboye kurondera agaciro ku baririmbyi b'u Burundi cyane bose, kuba tugeze ngaha arabifisemo uruhara kuri we wenyene, yari yikoreye nka 30% y'umutwe wiwe gusa. Ego hama ikintu wobwira abaririmbyi bagenzawe nk'iragi bogendera ko kuvyo woba umuzi, kuko ndazi ko mwigeze kubana muri hafi cyane, aho byigeze kuvuga ko wigeze kuba uri icegera cya kabiri ciwe mu barongo ya Association des artistes burundais. Jewe narigeze kuba nkorana na Memba, ndetse birashika ndatanga n'imihoho, mugabo nyakwigendera yagiye atampaye ikete ryo gutanga imihoho, ko twagumye tuganira, yarafite iciyumviro cyuko twobandanya dukorana, mugabo hari byinshi tutategera kumwe bivanye ngira ngo urunganwe ku rundi, mugo nticatubuza kuganira. Rero muri byinshi twaganira, icyari kimuragishinga cana mubabaza cyari cy'ukuntu abaririmbyi bariko barigaburamwe imice, akavuga ati ibi bintu ni bibi cyane ko abaririmbyi bazobandanya bigaburamwe imice, byoba byiza twese dukoreye hamwe, twese tunywanye, twese twicaranye tukaganira rumwe. Rero jewe nosaba abaririmbyi bose ko bokomeza ubumwe hagati yabo, kuko niyo waba ushaka kumushigikira Memba, ukaba ushaka gushigikira esprit y'umutima wiwe ukuntu wari umeze, nuko ugumana urukundo mu bantu, ukagumana umutima wo gukorera hamwe, kuko niryo shaka ryiwe, niko yarameze. Yashaka abantu bose bakorera hamwe, bagakora bahuza, kugira ngo iterambere ribe rya bose ntiribijye umuntu umwe gusa. Ego murakoze cyane, namwe turabashimiye cyane. Turabandanya tubaronda n'abandi baririmbyi babandanya batubwira ibyo wazi kuri nyakwigendera Bruno Simbavimbere, akaba tumubuze tutanse, akaba yaragwaniye cyane iterambere ry'umuziki ndundi muri rusangi, akaba yaranzwe n'urukundo nkuko mwagiye muravyumva mu baririmbyi batandukanye. Reka tubande turondera n'abandi bande mugumana na DJ Fan 257. Nkuko twabandanyije tubabwira, turacyabandanya tubarondera abaririmbyi b'abarundi, abaririmbyi bazi ubuzima bwa Memba, babaye hafi ya Memba. Turi kumwe n'igihangange, kumwe na Satbi, ayo babwira amajambo abiri yonyene yibikira kuri Memba. Memba ndamwibukira ku muntu yaterana intege, akagutera intege, akubwira ati kora akazi kawe, niyo uri muri struggle mu bihe bibi yaraguhumuriza. Nkuko nabibabenyesheje mwese mubandanya muteramana na DJ Fan 257. Nubu ndacyabandanya ndabarondera abaririmbyi baje gushingurana iteka nyakwigendera Bruno Simbavimbere. Nubu ndi kumwe n'umuciraranzi aririmba indirimbo z'Imana, acurarangira Imana. Nawe si wundi ni Abel. Bite Abel? Tumeze neza, turashima Imana uko biri kose. Pole sana kwa twabuze president. Yego twarihanganye uko n'ijambo ry'Imana bitubwira ko tutegerezwa kwihangana, kuko niko bimeze, kandi agiye mu ijuru niko tuvyizera. We nk'umuririmbyi sanzwe ushuraranga indirimbo z'Imana, ni giki wo kibuvuga ati ndibukira kuri Memba kandi ntazopfa ndabwibagiriyeko? Ico nibuka nuko nta misi myinshi yari iheze ampamagaye, ndamusanga ku biro anganiriza kubijanye n'umuziki, ko yari umuntu wa kera. Yarambariye ati wewe ndabona ibikorwa vyawe uririmba neza, ati kandi ansigura yuko umuziki kwisi, umuziki ari umwe, waba uwa gospel waba sekira, umuziki n'umwe, itandukaniro ni message n'ubutumwa dutanga muri uwo muziki. Ambwira ko umuziki ari umwe. Rero hari imigambi myinshi twari gukorana mu misi iri imbere, ariko byaciye bihinduka nta kundi. Ariko nabonye ari umuntu ameze neza kandi yakunda umuziki w'u Burundi adacaguye. Ego. Akajambo wobwira abaririmbyi bagenzawe nk'iragi bogenderako? Je ijambo nobwira abaririmbyi bagenzi banje nuko boshira imbere urukundo, kandi bagashira imbere ibikorwa nkuko nawe yahora bivuga, bakarekana n'ibintu by'amabife numva batoye ikibanza, ahubwo boshira imbere ibikorwa, cyane cyane ibikorwa byo kuririmba, ibikorwa bihanura, iby'amabife bakabireka. Nico nohanura abaririmbyi basigaye no kubandanya urukundo nkuko nawe yatweretse urukundo twibashashe. Rero natwe dusigaye tubandanye tugira urukundo, dushigikirana muri vyose.
Akoze cyane. Yego sawa namwe murakoze. Bandanya muri kumwe natwe muri kumwe na DJ Fine 257 ndacabana ndabarondera n'abandi baririmbyi bakatuyagira kuvyerekeye ubuzima bwa memba ico bamuziko ico batazobwibagirirwa ko ndetse n'ico bahanurana ebo kuri bo abaririmbyi ku baririmbyi kugira bagendere iragi abasigaranye. Murakoze cyane. Twabanaje tubabwira tubarondera abaririmbyi babaye hafi ya memba abaririmbyi yaratwaye muri association runani go b'abanyamuziki nga mu Burundi na turi kumwe na Masterland bite Master amahoro rese ko tunaganda yariko na mahoro tashima Imana kwa tukiriho tashima Imana turaguhojeje ego hamwe namwe mwese rusangi n'abarundi bose bakatura muri kuri televiziyo yacu ya Ifani TV uri mu baririmbyi bakoze ko cyane ni n'urupfu rwa nyakwigendera Simba Vimere member amajambo abiri utazomwibagirirwako ijambo ni yari bose baguma basubiramwo ati umwanya wa recreation uraheze cyangwa umwanya wo gukina uraheze yavuga ati umwanya w'ibikorwa ni yiko kwivuga cyane ariko nakuvuga ko dukwiye kutatunganya tuvuga ibintu byinshi dukwiye kurangwa n'ama action gukora ego hama ikintu wobwira abaririmbyi bagenzawe nk'iragi mwogenderako canke bogenderako Nibaza ko ijambere na mbere ukwitanga sacrifice yamuranze aduha umwanya wiwe wose by'ukuri agaha abaririmbyi imyaka 40 ugasanga n'umuryango wiwe ndakifanya umwanya ukwiye nibaza ko iyo sacrifice kuturanga apana ko sacrifice kunyungu zikuraba wowe nk'umuririmbyi ukora ibintu bifitiye inyungu gusa go umve ko ushaka no kwitanga kundi muririmbyi mugenza wawe agize ingwano kagoboka agize urubanza ukayitaba abana ko hari nabo bishika umanza z'umubaro ntibaboneke iz'umujyo nezo ntibaboneke ukamenga baba musi yabonye nibaza ko ishikirito gihindura tukarangwa n'urukundo rumwe hamwe na kwa kwitangiranira byaranze umuhisi wacu canke gomembaye Murakoze cyane Master. Ndabashimiye gose mani bahezagire. Nuko nabamenyesheje n'ubundi ndabandanya ndabarondera abandi baririmbyi batubwira ku buzima bwaranze memba bamubaye hafi. Mu mwanya muto tuzakuba turi kumwe n'ubundi banayamugumana na DJ Fine 257. Rimi kavukira Kirundi mugabo turaririmbyi Kirundi gatonya kimugora mugareka tuje mu Giswahili. Uyo nawe si wundi ni Bidondo. Mambo poa. Pole sana. Tushapoa kabisa. Vile ambavyo Bidondo hatakuja kusahau kwa memba. Yeah. Memba nitamkumbukia vitu vingi lakini naweza kusema biwili. Yeah. Memba niliwahi kupata matatizo ya jela. Alikimbilia sana vitu vyangu. Paka mimi mwenyewe nikasikia uchungu nikamwambia memba, acha sasa nifungwe. Naona kama vitu vimeshindikana. Nikamwambia pumzika, amekimbilia sana, amejinyima kula na kunywa kwa sababu ya kifungo changu mimi. Nilipotoka jela Mungu amenisaidia, nilipata show. Picnic ilikuwa bora bora wakaja kuifunga. Serikali ikafunga ikasema huna ruhusa kufanya mambo haya. President amekimbilia sana mpaka ruhusa ikapatikana. Unasikia? Vitu vingi siwezi kusema memba alinisaidia. Memba alikuwa ni mtu ambaye hajali cha msanii mkubwa, hajali cha msanii mdogo. Sijui ama sizani kama tutapata president mwingine ambaye anaweza kusikiliza wa underground tena, kwa sababu wengine akiingia pale hatapata nafasi ya kusikiliza wa underground. Wasanii wadogo, wakina Baudeni, wakina nani wa underground unajua sisi walikuwa wanatuita kama tuko wavuta banki wa kunyarumogi. Lakini memba aliwatoa ndani matajiri hicho kitu, serikali alititoa ndani hicho kitu kama sisi hatukuwa vuta banki ama hatukuwa kunyarumogi. Ni talenti ambayo tunafanya itatuma nchi yetu inafika mbali na inasonga mbele. Lakini ningali na uchungu utaendelea sana zaidi kwa sababu sidhani kama tutapata wengine kama ule. Pole sana na kwa kanisa tumeona umelia sana. Aisee pole sana, ulikuwa unakumbuka mambo mazuri ambayo alikutendea. Na kitu ambacho unaweza kashauri wasanii wenzako ni kitu gani? Kitu ambacho naweza nikashauri wasanii wenzangu, kitu cha kwanza tuwe na upendo. Nimeona mambo mengi kwa wasanii ambao nilikuwa naamini, wasanii ambao nilikuwa najua wanafanya makosa sana. Kama Kidumu hangekukosa kuwa hapa. Kama Fizo hangekosa kuwa hapa. Kama Lolilo hangekosa kuwa hapa. Wanafanya makosa sana leo kwa memba, kesho kwao. Unasikia? Na sisi tuko na vitu vingine vya kufanya lakini tuliviacha kwa sababu ya memba. Kuna wamoja walikuwa wakikuja kwa airport, memba alikuwa anaacha vitu vyake anaenda kuwapokea.
Sisi no, kina Natasha iko na kazi nyingi, iko na vitu vingi vya kufanya. Satbi iko na vitu vingi, iko na kazi mingi ya kufanya. Wasanii wakina Mastalenda waliacha shughuli zao walikuja. Kwa nini na nyinyi hamwezi kuacha shughuli zenu dakika chache, siku moja mkaimpa memba mkakuja tukasherekea pamoja Kwa nini mnafanya hivyo? Vraiment wamefanya makosa. Vraiment mimi siwezi kuwasamee tena, na wasirikia sana tena na sana zaidi. Sisi tunabakia na uchungu kwa sababu hatutapata presidenti mwenye huruma kama memba. Sidhani kabisa, uchungu tabakia miaka na miaka. Pole sana Bidondo, unaongea kwa hasira, unaongea kwa uchungu mkubwa sana ulionao. Pole sana. Asante sana. Watazamaji wetu, tulikuwa tunaongea na Bidondo, mmoja katika wasanii wa Burundi ambao wanakumbuka mema ambao memba aliwatendea, na bado tunaendelea kuongea na wasanii wengine. Baki na DJ Fan 257 nabakurikirana umuziki hafi novuga ati n'abafans b'umuziki w'u Burundi. Kenshi iyo habaye ibiteramo mu baririmbyi batandukanye nibo nibatangwa imbere, kandi ndazi yuko bari hafi ya memba mu bihe byinshi. Mu baririmbyi benshi akunda kuba bari batumiwe mu biteramo gufasha mu mugongo nkuko basanzwe babikora. Iyo umuririmbyi asohoye indirimbo niho ba mbere batangira kuruzunguruza link no abo nabasi bandi ni Team Pilau. Bite? Ni sawa. Ndabaramukije mwese. Ikintu Team Pilau utazokubagwa kuri memba nk'amajambo abiri. Memba ni nk'umuvyeyi wacu, yari umwana mwiza cyane, numuhumure, antuka tuzomwibuka kuri vyinshi cyane kuko naho mwagira akantu gato nyamo muhamagaye yaca seruka. Yego. Kandi ndibuka yarigeze no kuza iyo umunsi mwigeze kugira rencontre nkugurira hamwe memba yarigeze kubitaba kuko aziko muri mu bafasha umuziki w'u Burundi. Ntimurabamesha makuru mugabo muri abantu umuvuga ati iyo abaririmbyi basohoye indirimbo shari mu mutangira kuzirungika mu magroup atandukanye kubaba hafi. Hama ikintu mwo nk'akajambo nk'impanuro mwoshikiriza abaririmbyi bacu Burundi ngo kugira bagende iragiye basigiye. Icyambere nuko bokomeza urukundo, bakundane, barabona ko babuze umuntu batari banga, umuntu dukunda cyane, tuzomwibuka mu bintu byinshi cyane no kugendera iragigiwe. Murakoze cyane. Yego nabo murakoze. Ni wakera amazigiye kitari gito ari mu muziki, uretse yuko yari umuntu akuze sage nko bivuga mu gifaransa, afise amaguru hasi, les pieds sur terre. Yarasanzwe azinanye n'abaririmbyi novuga nti de génération zose. Turondeye aba generation ya kera cyane bakiriho, abo bose arabakuyagira yarabazi, haba mu muziki haba no mu barongozi bo hejuru batwara kino gihugu, harabo bagenanye na memba. Ivyafasha umuririmbyi w'umurundi kugira ijambo n'ikibanza ahantu hatandukanye, kuvuga ko memba hageze yagenda nk'umuntu aserukiye abaririmbyi, ari nk'umuntu agomba kumuvuga nabi memba akakuvugira, vyararengana kuko yaba ari umuntu ukuntu bamuzi, abamuzi bamubona mu umuntu wishyuje n'ijambo w'umushinga ntaye, kandi bakabasanzwe banamuzi bazinanye. Vyaha icicaro n'ikibanza muri ivyo Murundi, vyorohera muri ivyo Murundi gushika ahantu hogorana kwashika. Memba nkuko navuze kare yari umuntu yaseruka rukamvye muri ivyo yagize ikibazo, no kuvuga naho yoba umuririmbyi batamwumviye bobo abamufasha canka abagomba kumufata nabi, memba serutse akavuga ati uyu nonje kuvugira umuririmbyi acaronka iteka, no kuvuga yaserukira gateka kabaririmbyi muri rusangi. Turabuze rero uwo muntu, no kuvuga abatamubonye bamenye yuko babuze, hagiye umuntu bari bakeneye, hagiye umuntu yarabafitiye akamaro, bibaye na ngombwa nabo bakine barondire kumenya uwo memba kugira ngo bamye vyamuranze, maze nabo babere novuga nti iragi bazogendera mu mirimo yabo ya misi yose. Bandeje ndababwira tubanda tuganira n'abaririmbyi bazi memba neza bamubaye hafi. Turi kumwe n'umuririmbyi Emerson. Bite Emerson? Sawa fani, murakomeye? Ndakomeye. Pole sana. Asante, nawe pole. Emerson, amajambo abiri utazo kwibagirwa kuri memba. Memba yari umugabo yakunda kuvugisha ukuri, kandi yari umuntu yashaka ko umuziki wacu utera imbere. No muntu yamaye nisose ngiye kumuraba kuri hajya ku kazi ko aho akorera, yakunda kumbwira ngo abaririmbyi nimwakundana tugafatana mu nda umuziki wacu utotera imbere. Iryo jambo nama ndamwibukira ko imisi yose yama yarimbwiye kenshi, ariko ngo uko bimeze haracyariho ibintu byo gukosora. So yari umugabo yamaye yumvira kazuza ku muziki wacu, Imana yamukunze kudusumbya. Nkiragi wovuga ati abandi baririmbyi bagenzi bawe bogenderako dukundane parce que industry yacu nta rukundo rurimo, naco kintu kinini mbona gituma no musi tudatera imbere, kuko ahatari urukundo umwe wese ariba ko gasanga ibintu by'isabagi naco bidushitskanye ko, ariko yo turi hamwe
dushikana umuziki kure dukundane nico novuga. Nubwo tubabaye nubwo turi mu kiganiro twitege video ya Dawa ryari? Mu minsi mike kuko naza ko narinde ikiro gihere hama cingira tunaje indirimbo ya Dawa. Murakoze cyane Emerson. Nibaza yuko twogarukira ngaha abaririmbyi ni benshi ntabwo twomara mugabo bandanya mugira subscribe murungikira amalinki bagenzi banyu kugira mbandanye muronka inkuru ubwa mbere. Mwari kumwe nanje DJ Fanny kuri channel yanje DJ Fanny 257 tusubira kandi.